sinico gusa ro kandi wibagiye iyo ubonye basaba seserofe cyane mu makungu baba bakubise babageje baba ko baragerageza kumwe rero bagarukana baravitaya bakinjiza igisirikare abana mu Rwanda baraheze abana mu Rwanda baheze amarira ni menshi mbere ngo ubu mu Rwanda ko ari igitegeko cyo kuraba kunyira baza baraturira ibiziga kwera imva zuzuye imva zaruzuye rero urarura mugabo uranyobwa bazoza hano mu Burundi yumvira Paul Kagame byamunaniye daboro kuja guhurira na nyene cubahiro wacu muri Addis Abeba muri Ethiopia ko bavuze ati hari Tshisekedi ni yari Tshisekedi muri asansera arantera ikanje ndabaramukije mwebwe musi mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye mwiwe cyangwa imaramutse ivana n'amasaha muriko mwadukurikirana nkuko bisanzwe mwamaze kuvyumva mu ijwi niko de Black muriko murumva kuri micro za B-Info News nkuko bisanzwe sinse umuntu atamenyerewe cyane kuri zino mboga abenshi mumaze kumwumva muramaze no kumubona mu busesanguzi bugiye butandukanye mu biganiro cyane bijanye na geo politique ni Fleury le patriote kuva kuri Fleury podcast TV twamaze kugira ngo dushobore kuyaga ibigiye bitandukanye tuteriteka mu gukora subscribe mutarabikora ufite no kugakengeri kugira ngo ibiganiro byose dushize ko bizohore bigushikira mu bambere like nakantu katwereka yuko wakunze ivyo twaguhaye commentaire naco ndikibanza shize twabasigiye kugira ngo muze murashira mu bibazo canke intererano zanyu yose ngo bisanzwe ntangore mpikaze umutumire wacu kuri kamera za B-Info News karibu cyane murakoze kuba mwadutumiye kandi hano muri B-Info News nizere ko abasanzwe bakurikirana runo rubuga umvise umuhamagaro wo kuja kugira subscribe cyangwa s'abone mu gushira kwa akantu kagapusi kagaragaza ko turi kumwe 5 kuri 5 amani iteka zo kuza hano muri studio niko novuga canke gutumirwa muri runo rubuga imbere ya kamera za B-Info News meze neza ndazi yuko ndabana yuko meze neza nta bindi bishino kugenda kuvuga kuko abenshi barabikurikirana ivyo ukora ku mbuga zigiye zitandukanye sije tuje kuyagako ariko ndazi yuko abantu update izo uguma uzibaho mwanya ku mwanya ku kibazo c'umunezero ndanezerewe cyane icambere nuko ndi muzima ndahumeka n'umuryango wanje wose nta kiriyo ndumva nta nkuru mubabaro ndumva naho turi inosi tucako nyene twirenganira ica kabiri nuko makungu mahanga yarayatahutse ashitse amahoro namwibone naho ntaronsa kaje ko kumukora mu minwe ariko ivyo yakoze birahagije ndanabikenguruka kuba ari muri rya protocol ngana kujya imodoka zigara nko ku majana 2 ariko akururuka akaramutsa bene gihugu ntavyo kugira ku modoka pepe yawe yagiye hasi Burundi umwe n'urukundo ategetswe kwegera abana abantu bamuhaye amajwi bamutoye bamwizeye kuko intambwe yo kugira ashike muri Union Africaine ihera mu gihugu cyane gose batora indongozi z'ibihugu byo muri Afrika mbe urazi yuko atari bose bashikirwa ikiringo cyabo ngo bizegwe oya ibi nivyo mpava nkora ko n'ikiganiro ku rubuga rwanje rwa Fleury Podcast TV turaza gutahuzanya icari cyo Union Africaine baja ko gute bisabiki mbe nta ushikirwa bakamwankira kuko ari benshi nabonye akanwa bamwe basanzwe batamurabaha batubahanye n'icubahiro bunise makungu perezida wa Afrika biciye muri Union Africaine yicaye hano Trump nawe bayicaye hano uya n'abagenzi undi naki agatwara Amerika umva gatari ibintu vyoroshe mwere mutagira indero natwara Amerika uwundi Amerika mwatwara Afrika agatwara Amerika rero abantu bihaye akantu ko kuguma bashaka kusungara zo murasungara kuri Fleury le patriote apana kuri Sebarundi s'il te plaît manda yone muyimwubahire murinde ba Pacifique bazane candidature abo ba Alexis Ndohije abo ba Innocent Muhozi ba Antoine ba Esdras bande bazane candidature bakubitwe moba canke babahamajwe ubu bahamagaye sino ino manda fise byo mwita byose ni la personne nta tente mwogira ku buzima bwiwe umukuru w'igihugu cyangwa ku buzima bwiwe buri prive cyenda barafata abatipe barabuze ubwenge nico twaba kuri manda zabo bananiwe kugira ico batumari umwasongora iminwa imvunja zari gutwica waratambuka warigaho ashaka kuba tena ni muhungiro
nuko rero sana Afrique Patriot rika duyage kubijanye n'umutekano muke ukomeza kubonekana mu busiro bw'igihugu ca Kongo. Hari byishigomwe bivugwa, hari amakuru agumavugwa, ariko no munsi ndagomba duhagarare cyane hari mu misozi miremire ya Fizi, tetwa ya Fizi neza na neza mu Minembe. Hari amakuru menshi ariko aravugwa yuko coalition ya FARDC iri mu asikire b'abakongomani, abasikire b'abarundi, abasikire b'abazarendo baba kubitiwe mu gace kitwa .0 maze bakaza kwiropiriya bakava mu bwo buce bari barimo. Biravugwa yuko baba hapfiriye umubare munini w'abasirikare bari muri coalition ya FARDC kugira ngo bashobore kuba bo kugwa muri ako gace ka .0 twabwira yuko ari agace kinjiwemo na FARDC mu kwezi kwa mbere, mu ntango z'ukwezi kwa mbere, mu buryo nuvuga yuko hari hakoze inguvu nyinshi ndetse hagapfira n'umubare munini canke igitigiriye misha y'abasirikare b'abanyamurenge canke abatwigwaneho. Ivyo ndazi mwagiye murabibona, no hanapfiriye abajournaliste bagiye batandukanye nk'aba ba Maripo boss, ivyo mwaravyumvise. Ariko no munsi turiko turumva FARDC yatakaje mu buryo novuga yuko bworoshe mu gihe hafashe mu buryo bugoye. Patriot igitambo abanyarwanda cyane sacrifice nyinshi sacrifice. Turashaka kutwerekeza ari mu misozi miremire na yahi makuru ariko aravugwamo, mbega abiko biravugwa n'ukuri canke abasirikare bandi buriya nyene baba kubiswe n'abakongomani bakava muri biriya bice. Amakuru yafise gute? Bo ikintu cambere gitwengeje, ikintu gitwengeje gusa cambere baba bapfa bo ku ruhande rwa izimbebwe za Sarambwe n'abantu, baba bapfa ku ruhande rw'abakongomani n'abantu. Ariko ikintu cambere gitwengeje n'ukuntu u Rwanda kuko ntitugihisha kuko baravyemereye n'u Rwanda ruri hari amurasirazuba bwa Kongo, u Rwanda ariko M23, u Rwanda ariko yari RCD, u Rwanda yari MRDP, u Rwanda niyo twigwaneho, niyo Red Tabara, u Rwanda niyo FNL, u Rwanda ibintu vy'ubucafu byose biri hari amurasirazuba bwa Kongo n'u Rwanda n'amadeshi y'u Rwanda, RDF n'inkotanyi n'abasogosi. Ikintu gitangaje rero bagiye bakinyi karata nabi kujya twama tubafukura, bazana amadrone asa n'amabajaje nkababwira ati kuva nabaho nta drone ya gisirikare isa na jaune kare baranawe kumbeshutse, barazana ipicha zabo bazana n'utuntu tw'ubwenge, ariko ugasanga birangiye batashize mu bwenge ari ubuguruko swata. Sigurira ukunde navuga ko wafashe point ratantambara iri kirabo muri na misi 3 muri ya ruhande nta ntambara iri kirabamo, wafashe point 0 gute? Nico tubakinye nico tandiko ndababwira siruta Barundi n'Abanyarwanda ko runari mudukoresha gumva ibihugu bibiri, mugabo ikintu kimpa intege nuko Abarundi n'Abanyarwanda batagarukira muri bino bihugu vyacu, bari muri diaspora bashe kuba bicaranye n'umunyamerika cyangwa umuntu akavuga iki baba baziconge baca basigura. Rero mwa Barundi n'Abanyarwanda muri mu bihugu vyacu no mu mahanga mutahorekiza ari inkinamico bafashe point 0 kuri rezo soso kuko bama bakorera amadrone ku marezo soso. Igihe haba amabombardement makuru aeroport Bangboka ya Kisangani wazarendo bamwe bita ngo nibijuje ngo nibibandi barafashe video drone zakorotse 8 barerekana 1 2 3 4 5 6 7 Sangani ya bo barafashe Eric Prince bukengo yabatorotse bageze muri abajana baratumisa jembora kweli ubanda gose kuva ku mukuru w'igihugu ushaka kuri nyumba ku nimba ari gitifu nimba ari n'abakomedia tuje rero hari muri Minembwe n'ukuri nibinyoma. Point 0 iri mu minwe ya FARDC bazarendo n'abafatanya bikorwa babo. Agana n'ahantu habereye intambara zidasanzwe, n'ahantu hagwanye intambara 4 jours badahumeka hafatwe, ahubwo aho kuvuga ko Minembwe isigaje utuvirigire irangire amaboko ya FARDC na wazarendo ngo bafashe ponze buriya ku makuru ufise mbe FARDC ofisi kandi kingana gute ari birometero vyinshi byo bari nk'icenda kugira Minembwe aba FARDC zararendo n'abafatanya bikorwa babo bayizinguruke neza neza bayiganziye. Cyo tubamubona hari ama audio menshi ariko arasirikira ibiganiro vyinshi by'abanyamurenge nuko biringira bitava bikunda nimba bikunda izo video mukamuzironka muze kuzishiramwo bivugira bonyene. Turasavye dusubire kuvugana na bene wacu baba bembe n'abafurere b'abakindu babaki abashicare tuvugane bavuze ako kagwi kaho abantu kora Kongo n'abafise amoko amajana 128
ntibashije kubavuga bose ko bavuze ati abo dusanzwe duhanamanye tubana muri kano karere kacu aba baze twicare tubiheze tukemurira ikibazo cyacu kuko nta munyamurenga azoronka amahoro mu gihe umufure batayafise wagihe yavuze ijambo ravuga ati sha wakozwe ko nimhomera kugendeye rero ibintu byo kugira ngo abanyamurenge bari hayi je nabo nabivutse abanyamurenge muri mu mice 6 nimba atari indwi hari abanyamurenge ariko ba Paul Kagame mu Rwanda hari abanyamurenge bakorana na za Sematama na Paul Kagame ngo bakaba bari mu Minembwe akaba abanyamurenge bari muri Diaspora bayobotse Paul Kagame akaba n'abanyamurenge bagumanye ubunyamurenge bwabo bari mu Burundi akaba abanyamurenge bagumanye ubunyamurenge bwabo bari muri Diaspora akaba abanyamurenge bagiye muri utwo tuntu tw'utugara tudafatitse kubera inzara Paul Kagame nakakoresha money power utuntu tw'utunoti arabo ba Sematama arabo ba Nyarugabo Moyize arabo ba Rugabo nyene hari n'undi yitwa Rugabo burya amazina y'abagomba gusa Rugabo n'umu influencer n'umakora ibiganiro Rugabo n'umuhiti ngo ni mu TikTok w'umusirikare urumva nuko rero bake kubesha point zero n'uruhande runini rwose ruri mu maboko ya FRDC bafashe mu ntambara yahe yabaye ryari barasanye ryari byagenze gute kuko nta kintu citwa urusasu cyangwa urasaza bwa Kongo kiba Jeffrey the Patriot ntabanze ndeka kuba hari umuntu yigeze kumubwira ngo frengo ngo bangu uri muri Kongo wamango gataho karari Burundi niyo niriko muri Kongo urasaza bwa Kongo Minembwe izo zose za point zero n'ahandi henshi hatandukanye niho mba nibereye kumbura yo ngo point zero je bashaka umuntu ejo azoba ari muri point zero bamwereke ifoto kufata point zero kuri YouTube biroroshe ni ngiye muko muraza mutuka Barundi mutuka Semakungu mwivugira ivyo mwigomba ivyo mubivugira hiyo personality yiwe gumari y'abarundi turasengeza uko bitari bigukunda ko tumu ari nabi wabo reka tumurerure kwa byarimbira ukamushira hejuru mugabo nyene kwera hamwe mucamuvyumva ariko abacawa haba bikika mukinza bo musiga isusa akabishana araho Pacifique arakorana Pacifique ngaha ni naha bo musiga aside kandi impuzu zose ziratabaguritse ngorane niyaza gukunda se Barundi turaza kubereka ko kwadorewe cyane ni turaza akanye kadukunda turaza kubereka ko abatoyi tugiranye kubijanye nishika canke no kuganuka kwa se Barundi tukiri ngaha musozi miremire ya Fizi neza muri localité Minembwe Freki iyo tubonye propaganda nk'izi z'abanyarwanda n'abanyamurenge b'ipfa mutima bamwe bariko barakora ngo twakoze ibi nuko haheze iminsi mike tubona yuko bakoze ikintu kidasanzwe ugerageje kuraba mu mbone yawe ubona ari ikintu bagamije kugira ngo izi propaganda batangure kuzikora nkuko twagiye tuzona avaye ko goma ifatwa avaye ko bukavi ifatwa avaye ko binjira muri Uvira boto batanguza utuntu muto bahimbaza nahatse ego icambere ni ikihe itarget yaboneye ikintu cambere sinico gusa ro kandi wibagiye iyo ubonye basaba seserofe cyane mu makungu baba bakubise babageje bako baragerageza umwe rero bagarukana baravitaya bakinjiza igisirikare abana b'u Rwanda baraheze abana b'u Rwanda baheze amarira ni menshi mbere ngo ubu mu Rwanda ko ari igitegeko cyo kuraba kunyura baza baraturira ibiziga kwera imva zuzuye rero urinzi bakora avuga ngo twahafashe ngo bobo bisunze seserofe urabona ko bagisaba seserofe hariya mu kariya kanama k'abakenguza amateka kiga vya Afrika harimo ba Smith ba Mix bande basavye ko baseserofe immedia ugiye muri Union Européenne nivyo basaba ugiye muri Angola nke baherukamwo ba Lorenzo n'abandi ex wa Union Africaine imbere yuko nyene cubahiro wacu General Evariste Ndayishimiye ashikiriye ntebe afata idarapo n'ikidodo byari muri amaboko yuriya mugabo bari basavye seserofe immedia nico kintu nzo ntazomwibukira ko yagiye asabiye AFC 23 RDF mugabo iyo usavye rero bage basavye seserofe bageze ahatemba kandi babakeneye kongera kuyipanga basore batera birashoboka ko bariko barategura ikintu mugabo muri no mwanya tuvugana ndiko ndakora kino kiganiro tariki 16 z'ukwezi kwa kabiri 2026.0 la major 95% ya Minembwe iri mu maboko ya FRDC waza rendo izi propaganda zose z'uburofa zo kwikuramwe ubwenge z'ubusazi bwabo n'ubunyoma
uza kumpinyuza nafate video bari kuri point zero video ko batwo tuzizi kuziraba cyane gose nauzana AI turayifungura ni kufata video tweke turi point zero ura kumubikora mwarashitse goma murafata ahandi hose zauvira murakora utuganiro nibiki ja kuri point zero mufate video batwereke niho nemera ko ariho bari sino ubu hari waza shu ubaruka guhabwa akahimbaza muski ka 325 dollars kuri umwe mu marundi nanga miliyoni n'amahera nanga nta musirikare w'u Rwanda numwe yahembwa narabonye sarere y'abanyarwanda ndatwega biruka bicaye ku barundi barafeki kumbe ago no kuraba nkavyegeranya nkabikora mu kiganiro nuko naga muhembwa mwara RDF mwararusha mwarapisa nuko frère urakoze cyane kuduha situation actuelle yo muri Minembwe abenshi ariko bavuga byinshi ko urumva amajambo agiye atandukanye yuko Minembwe point zero yoba yasubiye mu minwe z'inyeshamba z'igihugu kuri YouTube barafasha ariko amakuru y'ukuri nuko ahubwo wasikanya gato muri agace gato muri Minembwe kugira ngo bashobore guhohosha bahape nuko frère patriote ibiganiro vyavuye Doha bija Washington byari bisa neza yuko byigarukiye muri Afrika neza na neza muri Angola warasanzwe aramutswa ubumwe bw'abanyaburayi byari Afrika bw'abanyafrika plutôt Lorenzo ariko no munsi yamaze kuba ex utwara Union Africaine hagiye kurongora President Son Excellence Evariste Ndayishimiye nawe asanzwe igihugu cyo kiri impliqué muri ntambara ziko zirabera ku butaka bwa Kongo kubijanye n'ibiganiro byariko biraba ku ruhande rw'ubumwe bw'abanyafrika ubona bizokomeza kubera mu gihugu cy'ubuni koko byako birabera muri Angola mbega ku bijanye n'izi ntambara President nyini cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nike kintu azohindura ku bijanye n'izi ntambara kubera ko deja yamaze kuronka iyindi power twovuga ko idasanzwe niki kintu twovuga ko kigiye guhinduka mu bijanye n'umutekano ku muke ukomeza kurangwa ku butaka bwa Kongo iki muke cishura kampere ku shavu n'inzigo abanyarwanda bafitiye abarundi kuva itariki 14 kuva bacumva yuko mutamba bomba shikiriye semakungu barundi agira besemakungu basanzwe bayifise kuva kera nimvu mu inzigo bavukanye inkotanyi bavukana inzigo niyo babagaburira amoko ubu baratanze n'urutonde rw'abajenosidere ngo mu turere tugenda dutandukanye tugera ku 10 naganda babwiye ati nta munezero mu Rwanda bafise cyane inkotanyi na regime ya Paul Kagame nkuko wabivuze byaravuye Doha Washington biraja Uganda biraja Angola biraja Gabon biraja Afrique du Sud ahantu bamaze gusirisimba ko ararondera amahoro mu burasazwa bwa Kongo ni henshi nkuko mubivuze nyene cubahiro General Evariste Ndayishimiye akoreye mu ngata warasanzwe abihagarariye ariwe yagiye asavye seserofe umururaza abanyarwanda bafise nuko biyumvira ese tuza turagenda mu Burundi ko ni ngombwa baza mu Burundi papa urarura mugabo uranyobwa bazoza hano mu Burundi yumvira che Paul Kagame byamunaniye daboro kuja guhurira na nyene cubahiro wacu muri Addis Abeba muri Ethiopia ko bavuze ati hari Tshisekedi ni yari Tshisekedi muri asansera arantera ikanci arangenda ubwo baradegedwa gace yumvira none ubu nzoza ndaza ni disadvantage cyane ku Rwanda amane avantage cyane ku gihugu cy'u Burundi d'abord tusanzwe turabazinya muriro ba RDC tusanzwe twaserutse mu ubwa mbere nk'igihugu igenda kuzimya umuriro ubufatanya bikorwa bw'ububanyi ko ni bimwe nababwiye ati yase twe dushaka nk'ubu yarongoye Afrika ashaka na yase yo twogoma tukayiva ngo ntacitumariye bashaka tuzovyagura tugire deba ariko yase ntacitumariye ko nta kuntu Kongo yoraswa n'u Rwanda kandi vyitwa Uganda karera amaboko Kenya Sudani hehe ukasa muri Kongo hari abatanzania n'abarundi gusa barirereye amaboko intambara kamara 30 umuntu yageje iravuwe ubu yavyaturiye dukorana na M23 umuntu akorana n'ikiroberi Maduro bamugize gute baramushimo bamwiyagirije ngo n'umuteroriste d'abord akorana na Kagame akorana n'abateroriste n'umuteroriste niwe nabavyaye rega amato vuga ati turakorana cyo musubiza inyuma amaso RCD yatwarande umunyarwanda MDLT imbere MRDP sishaka no kubenya ivyo bibi vy'inkozi z'ibibi vy'abasuma abahimbi abashenze urumva byose bizingiriye kuri Paul Kagame umuntu agace yaturira ngo turakorana
hari ikindi abakeneye afise isoni rero yo guseruka imbere ya semakungu semahanga akagira isoni ryo guseruka imbere ya Cisekedi bajya bose bahora batwara ivyo bihugu bazoza baraza ngaha kiyumvira inama niyo zoza zirabera adiza bebore vyo duhungire vuvuzera uburyo je namwise vuvuzera kuko ibintu cyose kivuzwe muri Kongo ikintu cyose kivuzwe muri wa M23 umuvugizi nari mukuye ni icubahiro kubavugira na haranda mwita umuvugizi wa M23 kuko ibintu byose bibaye muri Kongo je navuga tone we kuri umunyarwanda u Rwanda bataginze umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu gute bavuze Kongo ari we wishura gute bavuze M23 ari we wishura seke c'est vous ni mwebwe rero uri aramwise vuvuzera kuko aravuga cyane akavuga nibidapanze akavuga nibizomugarukako rero urinze ubona na vuvuzera ntiyagiye adiza bebare yakunda guseruka cyane ukabona Paul Kagame ntiyahashitse bagaca barungika wamujama barungitse rero bagako so kwanka kuraga ivyamunaniye warabonye na coalition rega haragiye ngo na delegation ya AFM 23 abacishije mu cyanze ahubwo rero numvise baba barakubitiwe yari ya sanseri bipete ngo vyarabakubise je ndashaka kubaza muri yega hose bari hajya ko bakunda kugira ngo niho twari bakenera kubite zoom ijya foto banyereke twari twicaye barageze muri gasare nk'abandi hagaseruka abakuru b'ibihugu n'abaserukiye amareta yabo bari baserukiye muri guverinoma bari baserukiye muserukire abana yagomba ya nanga amakuru tugitoza neza avuga yuko hari abo barakubitiwe hari ya diza biravugwa two turabitohoza rero nako ndavuga ati avantage hari ku Burundi ni nyinshi cyane d'abord umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi niwe commandant supreme wa Union Africaine bazanye ibintu bitarimo birimo bufirigire byo kwicisha ku ruhande musanzwe mubona n'abambassadeur umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yagomye ararungika guserukira igihugu mu mahanga duhereye kuri aserukira igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu Bubirigi nukuri arakora yarakoze na discours abanyarwanda rubagoba ya discours kwa ambassadeur wacu hano muri Ethiopia nyene ya Addis Ababa yabitunganije neza kuva ku kwakira umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi gushikaganuke mu gihugu umva ari Addis Ababa warabonye ko n'urugendo yakoze yagiye kuraba ubuyobozi bw'igihugu cacu ciza cy'u Burundi hari muri Ethiopia abasanzwe baserukira ndashimira kandi n'umudamu araharekana bikora neza muri Zambia Imana guhezagire akagenda kuraba abarundi bijajaye abarundi rero bahendwa bakumva ngo visa free bakibaza ngo ni passport gomba bakibaza ngo kugenda yo gacuvuga ati nkuko usirikira mu Burundi no mu Burundi karanga muntu ifo kubo yifise none gute ugenda muri Zambia ukaca Tanzania utafise passport canke washika ikespira nka document bufise rero karagenda arabashika ko bafungiwe mu dushoboka tandukanye kure kuza benshi cyane baramaze kubarekuza bagira ku majana 2 narabumvise majana 3 Imana guhezagire n'abandi baserukira igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu mahanga ubu mwaronse semakungu ubu ni direct nta vya audience ahubwo rero Kagame yagiye gutangura kuzavuga ati can I come in no kwinjira gasemakungu ati Barundi notes Gatangu yatumviriza gahunda ni mu kwa gatatu kandi nuko nyene turi mu kwa rero arakamere ku mutwe yumvira amana yanjye ubuzima nzobamwe ndabushobora nuko urakoze cyane n'umusaya ngo turakenguruka cyane Burundi bwacu twarababwiye bamwiba abandi n'abanyamahirwe nuva n'umunyamahirwe buri uramaze kubibona igihugu cyacu ciza cy'u Burundi umunyamahirwe biteye ubwo barateze ubutego bakora dutega abarundi ngo ibitoro ngo bakora dutega ngo ibiki kuri bwa ati terambere rihera ha estoma itakurya uronka hano vundurura ikijumbu gakora ibundi ego kaskiria wararanye inzara zindukanisha waraye uhaze ivyo bindi batuzanira nibitura igihugu cyacu na urazi frère bivanye n'ingene son excellence abenshi bagumya mwifatira mu gahanga bamuvuga nabi ko vyatumye umubare munini w'abarundi bamukunda kuruta gabanye kinyarwanda merci mbabarira igitigiri nyamishi c'abarundi baciye bamukunda kurusha ko bari basanzwe bamuhaye hit rega hari ikintu ukora ukibaza ngo ugaragaza ubugabo kumbe bakunda kuvuga ati ngo iyo utarasohoka ngo bibaza ngo iwanyu bacumba bunini ego bagajana baragenga baramuvuga kuko kuvuze abarundi vyarera barishimiye kuri internet mbere biba kumavuga ninda kumajya hit
kumajya hit kuri hit none hit rabahimu ega na first lady yavuze ngo bamugize umustar wese kwabona ikigabo nka Chi Pacifique n'ivyangwa gifise kiriho kirandika mu facture ya Jeep nimba vyara nimba atavyara ntavyo nzi ukabona ino samuhozi wewe mana yarashikire menopause ari umuntu w'umugabo ugarumva abantu bashaje sitope ko mudusazira nabi nukuri uratwifuza ko abarundi mwosaza nkuko vraiment muri abarundi ntawabihakanye ubwo muko mudusazira fo move ko sangana bivi birera parago z'ubutunzi apana mwene tutwi wanje arakantu kakavi ngaha hari imvi mfise quelque part aha mu mutwe barambye ati kofero uzogira inoti kabisa jenda ngumancugwa simwenizi ntimufise mwenizi no mufise imvi z'imyaka yakaswasane sebutani katreve ukiyayata mugicira inkonda mubako mukuru w'igihugu atokwa ntandero mugira vraiment ntandero nanankeye nuko Frere wakoze cyane kutubwira ibijanye nibigiye kurangukana cyane mu gisata cy'umutekano ariko twibande ku gisata cy'ubutunzi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi Semakungu agiye kuramutswa Afrika yose muri rusange Afrika yunze ubumwe Afrika igiye hamwe n'ikivugo kigira giti dukorere hamwe tugira ingufu nyinshi mbega ku gisata cy'ubutunzi none nazo bavyifashe gute nihe avantage abandi bagiye kugira aca nk'igihugu cyo kigiye kugira ku bijanye n'ubutunzi bo mu avantage yo kuyobora Union Africaine mpere ku gihugu kiba kisanzwe kiyobora Union Africaine kuko ama avantage ya Union Africaine yo abari rusange icambere nuko d'abord nkuko asanzwe ari wari ku mutwe niwe arafise guprioriza ama projet kanaka afise source mu gihugu ikindi naco aba investisseurs baraza kuko ama planification ya continentale canke africaine y'umucako abavuga uwo mugambi n'uyu pourquoi pas utohera igihugu canje hara mu Burundi kuko utera ikirezi aracibanza rero hariho ama avantage menshi cyane urana ivyo ashira imbere niko Afrika igira amazi menshi meza umutekano iterambere rusangi muri rusangi rero twebwe d'abord uko amanama d'abord amahoteli nibubake barakoroka amahoteli apana mu hoteli twibitanda bizwira no ntavyo dukeneye kubita ama 5 étoiles menshi cyane kuko mugiye kwakira ingenzi ibihugu 50 ibihugu 50 na agize inama mu mwaka arashe kuba inama nk'indwi bose bazoba barara ngaha urumva naho mukuru w'igihugu atoharara leta yiwe yaje imbere kugira itegure akashikira akarere urumva ni d'abord tuzogira investissement muri ivyo bon tuzokwinjiza muri ubwo buryo hama n'uburyo bwinshi cyane abanyamitahe ama guprioriza nko nabibabwiye ni byinshi no bidondagura ndabiheze gusoma wumva nyene okay ufise 10,000 mu mufuko ni uyajera nawe wayakoreye nawe wayahemba yakoresha ico ushaka rero kuba ari mu donc projet zose d'abord azovivura azonda gushira ku umuhuri cyakidodo bamo ategerezwa rero nico bituma avantage zozo zirahari ni nyinshi kandi bazitege kuko n'umuntu d'abord asanzwe afise ikanguro ridasanzwe murabona honyene n'ivyo twari dusanzwe dukora nk'igihugu gisanzwe cugaranwe igihugu cacu kiri enclave géographiquement kicacongera kiba enclave kubijanye n'imfashanyo ziva hanze ubu nkuko nababwiye yicaye hano Trump azoba yicaye hano n'abagera projet zose zizoba zirangurwa muri Afrika azoba zizwe aha muri Afrika zose imba ari OMS igomba kugira ko injective byo injecta muri Afrika azoba bize nimba ari pame azoba bize nimba ari FOMI FMI azoba bize ibintu vyose projet zose ziza muri Afrika azoba zize avuse no guhamagara aho bicarana ebana selection mu Burundi d'abord iwanje kubera iki yuko canje imbere no kufrehi gute ko bikora bidahereye mu Burundi ahubwo nyene mupimire hari reka ikintu gihari sinzi ko nino video za kumushikira nyene cubahiro amenye ko ubu uvuye ko turakubaza wa maziki cyo tumane baza ko atagiye kuzuyaza baza ko agiye gukora ibintu avuga ati ntegeza gukora ikintu kigaragaza ko je narongoye ubumwe bw'abanyafrika cyane amahirwe turonka gake cyane ubwa mbere kandi tuzogera kuyaronka abishi tutakiri ubumwe bwa Afrika kugira tugaruke ari ibintu bita rotation ni n'ubuyobozi buri rotative kandi mu 5 regions muri nord sud est ouest na centre rero nk'ubu harashikiriwe Afrique de l'Est mu bihugu vya Afrique de l'Est Burundi nibwo bwagoma kandi haro n'ibindi bihugu vyakubise swata vyashikirwa akavuga ati wapi wewe
zitanze zose kuko ni africaine ikeneye umuntu afise idezi mind capacity nawe ni NEVA nta wundi ni president nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye afise mega mind muri no 2026 kuko hajya bari kuduza urutoki bakanga hari ikindi kintu ngomba ntanga umuco hari abantu biyumvira ngo ni rotative w'igihugu gishikiriwe nabana babwire ko hashikirwa region izo muri zo region zitanu hatoramwe igihugu kimwe kiba muri ivyo bihugu muri zo region muri zo region rero zitanu muri EAC batoye Burundi atari ko Tanzania idahari atari ko Uganda idahari atari ko Kenya idahari atari ko Somalia Sudan bose barabishi Ruto azaza katagikene bahisemo twebwe Samia nibahisemwo hariho kandidatire gende mu birabe biriko ku marezo sosio biriko ukungene Union Africaine iteguwe ipanzwe ni umugambi nuko sinibuka neza ujya mugambi ntava ndavuga nabi ndamuvuga ibi muvugwa ko bitameze neza umukuru w'igihugu cacu kije cyo Burundi mwavyanka mwavyemera n'umunyamugisha ari n'umunyamugisha ego nuko Safreri merci mu kurangiza kino kiganiro reka tuyagire hamwe ku vyaranze iyimikwa rya president son excellence General Major Evariste Ndayishimiye twarabonye aba president benshi bagiye batandukanye bo mu bihugu bitandukanye ndetse n'abategetsi bakomeye bagiye baramukeza bamwifuriza kugira ibikorwa vyisha ndetse no kugira kayisite mu bikorwa yaraye ayimitswe mu canke amabanga yaraye ajejwe twarabonye mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu kimwe bigeze bivuga ko baza kutubwira nyambara inzigo nyambara ishavu ugisha bitubwiye ko twanabonye n'abandi bavuga ibi gusa mu Burundi batigeze bagira ikintu kinini bavuze ku bijanye n'iyimikwa rya president w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu gihe bari kuvyishimira ibi navyo twobiha insiguro iyihe n'inzigo canke nuko donc nuko baratangaye canke barabaye desi kubona Burundi butwaye ubumwe bw'abanyafrika bo ikintu ca mbere ni inzigo yinzikira ifatiye kuri vya bindi wimye campunga candahava ndimuka bafise mu mutwe ko bashaka ko Burundi buyoborwa nkuko u Rwanda ruyoborwa asashaka kubivuga ngo mvyura abana abakozi baca bavyumva abana barasinzira bifuza ko Burundi buyoborwa nabari abantu bayobowe Rwanda ego shows kidashoboka iyo ninzigo ya mbere inzigo ya kabiri nuko Burundi bwabereye intambamye kuri empire hima bagomba gukora Burundi bwabereye intambamye muri balkanisation sino ku Burundi gusa ndakweka igituma ari inzigo pana ngo niyerere ngo canke ngo ni agenda ya Paul Kagame yari yuzuye gushika naho kuboko ku ari tetaniza gushika naho twakwandika congratulations Mr President of Burundi Fabwira Janet Kagame akayimwandikira afabwira umugore akamwandikira fabwira abacomoro hari abayani nabandi bacomoro bakamwandikira lakini inzigo umuntu ari asira bene wabo yarakunguse twene utwo yosiga afise inzigo ntituje kure Samia heruka gutsindira amatora Paul Kagame yarigeza mu felicite no u Rwanda kuva kuri ivyo duhungire hajejwe imigenderanire ahubwo ayicafuza atanagira na myiza yarigeza mu felicite no hago baraje ngaho baramukomanta ngo yivye amatora barasubira sinshaka kubigarukako sase Samia c'est parce que Samia dahomeka impwemu zimwe niza Kagame ahi wacu hari kintu na kimwe murabona umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi akora bashima wapi nta na kimwe yara sinzi muri 2023 2024 23 entre 23 22 23 avuga ibijanye no korora isazi ko bibaho byokorwa kandi vyinjiza amahera cyane gose barasaze mu Rwanda ngira nizo kurya barazoroye kuva muri 2018 barorora isazi ngende murabe none Jean Baptiste namumenye gute Jean Baptiste niwe yoroye inkoko mu Rwanda n'amagi Paul Kagame ajya ava kwa Jean Baptiste muri za sazi uyu mugabo yoroye isazi haraba mama nabonye za Enabere mu Burundi irahari inyoba y'ababirigi bafise projet yo korora isazi gushika naho badandaza ifu yizo sazi mugabo ukabera inzigo kandi igihugu giko kirabaterana imbere rega benshi ndazo baca baza mutembere mutagira raba arena raba
siripo nta ndege z'abana mufise eh kandi Iryo utamuntu soko ari kera- aragomba kwipakiza muri ngene agenda none ndarasohoka ashaka gusohoka igihugu vyanyu ahubwo Okay. nyine ibintu biranasi okay Paul Kagame agira muri zingahe muzobafise ntagira muri imwe agira muri none ni Trump yagiye mu kirere hagenda indege amajana ane Kagame mwicare hasi sha muraca kwa ivunja ngo muko muragora muko igihugu yababwiye ati iterambere mu Burundi je nkeneye siryo ry'amagorofa siryo riza ritarukira mu gihugu nyene iyo ngo etaje zine ngo 10 ngo etaje mu Burundi zirahari kandi zihari tuguma turima ari ibintu nabonye ngo none ngo azoca afata ngo projet ngo ya Afrika ngo atware ngo inkwavu urkwapa hari abantu batazi urukwavu kandi inkwavu zatanguriye mu Burundi wapi boraze inkwavu zose tworora mu Burundi ko zimwe ari indagi izindi za Australia izindi za hehe urukwavu rugura inka mwaranavyiboneye rero hari utuntu two turasirikira nico tandatuvuze natubonye bibaza ngo akora iyo yavuga turyame hasi twari kuryama agaca ko hejuru akarega twara Afrika arenze papa Freddy twako rero nkuko nako ndabishikiriza inyungu irahari kandi nuko biri bazona vyibonera icizere cyo caragifise ego turafise bakaramirizi kuri zino mbuga ngurukana umenyi bamenywe cyane mu kuvuga nawo Burundi canke mu gucoza son excellence wacu nabo kugeza no mango nta kintu na kimwe baragira ico yivuzeko baguye mu gahundu ajya yiranyerera ku tapi babiposting iyo nyira ku tapi babiposting mugabo kubera ko atanyereye baraba ko tene gati babuze content oro ikintu kimwe ndababwira sinamuko no kibabwira kuko ijambo ry'Imana yavuga ati ngo nimba ari intagondwa nimba ari kitumva nimba ari giki naho ora gisekura ntikinoga pasi Pacifique sikumubwa ngo ndamuhe hiti ego cengo bacima amanda nabo bandi bose nadondagura baketi n'ivy'abandi namangete nabonye cagi gatanya kazi no musi caca citonze ngo giko kiravuga ivy'amoko ngo sinzi nabonye nabo ngo azorasa mbaye haga nawe nyene yitonze ariko nagomba mvuga ati aba batipe bose bafronze bakubise kudeta bikanga kuri manda yabo mvuze manda yabo ni manda ya iprona kuko bose majorite n'abapro ya 40 bamaziki Pacifique na manda bibaza iki kibazo ivi uko muzokwa mumva ndakibajije mugira aka video mukimuha hamagire space ntibagira space mushikira nganje yahoraho bamukubise decret yahavuye bashizeho uwundi nakitse kiniki Pacifique nini nahatswe apari ivyo wakoze mu cibitoki kuri neo kuri eglise ndabizi nshaka kubivuga ngo ninje muri vie privé yawe wamaziki ni iki abarundi bamwibukira Pacifique wowe basi ugenda twokwibukira kuki ndondeza barondeza abo yanyuruje yironderera abo yanyuruje agabanye itabisha abo bajama rero baraza ngaho bagakreya amasene rega nibi binyene ubona mu minembe nako navuga ngo minembwe ngo bayifashe rero si sketch nyene rega nibimwe strategie ya Pacifique niyo strategie n'abanyarwanda bafise donc arajabuka ya bakamupakira agaca ashaka gukoresha rero aba batipe nimwutuze sha mutuze uko Gaston Sindimwe yarababwiye ubu umuntu mutari bukure ubuyobozi mutari bukure muri tonda bakabatwara kuko coalition yose muzokora ntarabona umwana wa Pacifique afashe karashi sinzobona ko biri seri no kutabona umwana waje gufata inkoho ngo dukubite kudeta uri mu Bubirigi wapi kandi Pacifique yirarira mu gipadire Pacifique ko ibintu byagusa ko pasi Ariko kurega cyo kiganiro mu mbabare wazi ko nakunda kugutwenga cyane ngo ko yere maze kuronka amakuru ko Pacifique mu gipadire ego biratungeje umuntu w'umugabo nk'uyo ahawe indaro mu gipadire na kamara matsi kiko cawe cagutse superficie ya 27000 km² nibirenga ndiko ndabivugana bikeye ukabura huba ko burizaganiritse kuri gusa ngo upambane n'inzuzi zomodaho none nka upambana n'umukuru w'igihugu ugiye ku munzane ndagusumba ibiro ce turanabinganye tonde wamure haga n'inkende warakikunda kurira igiti abahani dashika ego arakaruka gasongero ivuga atahaje ndakoroka civyihoze ego miharaba gusimira mitwa ego mwene mugeraho nyene izo revo muri mozi wacu mwe turangana uko naje fokodeno ivya
Iki société civile kwanza fokodo ni parti politique si société civile mukubwira abara abantu agoma saba n'abakoza ba leta bamenye ko ari parti politique kuko société civile itravaya muri irabalancinga irakompanya ubuyobozi buba buhari bavuga ati rino tegeko mwararitoye muvuga ko muzokora uku kubene gihugu ntimwabikoze neza ntimwagize uko hama navyiza bagashima nta munsi numwe baranakubwira bareza kukubwira ngo nta mwana yigeze avugwa kwa gusa rerere how come twashimiye ingingo ya leta ka gapira je narakambaye kandi ndashima kuko ara imiryango yanje benshi ari abantu bashika ku bitaro ataco bafise bakavugwa ugasanga bavugwa ku ma 15 millions ya kiriya gihe 2005 2006 2008 à l'époque n'ubu baracavugwa mugo kumva ko yari inzigo bakwatuzanira ibintu bagaza yakotse okay coba ikiganiro tuzogaruka cabagaza n'ivyo yakoze hari benshi bakeneye kumenya ubwo bagende bamenye bazi ko nta vyabagaza yakoze nta vyiki ku ruhande rw'iwanje ndabasigurira mutahure neza fata ko jewe Frehore Patriote ari je nariko ndayobora kiya gihe bagaza yayobora bijya ntivyari gukorwa okay ni naho inama nshinga amateka y'abagaza yicaye barategura budget y'igihugu bavuga ati tuzobaka amabarabara tugira uko mu mahera y'igihugu simfashanyo zone zijya ubufashanyo mwagiye muratoba isoko hajya amazi azanana bagiye baratoba isoko amazi azara umucafu mugamba mudaha umucafu ari wo mutwereka ngo umucafu ariyo muko marashira nk'amashira mushirango amazirantoke n'ibindi kugira muronke ivyo muvuga ko kwabagaza utahagurutse ugendo mbe ko bagaza yayobora neza buyo yamukubitiye kudeta iki aho aje kuba mutuboreza sha twe turakuze dufise brain turi